hariho n'igihe rero abanyagihugu bazana ingorane bafise baje nko kwitwara kuri RPA kugira ngo ivyo barimwo bimenyekane, bigahamagarira abanyagihugu abategetsi kwikebuka batiko bitagashi. Ikindi umuntu ari buvuge nuko mu vy'ukuri radio yaje kuba nk'umwambiro w'ihinduka ry'igihugu. Murabona ko yaje ikaremesha abanyagihugu bakiyumva ko bari mu gihugu ciwabo, gushika naho bamenyera kugwanira itegeko, kugwanira amategeko abakingira. Ari naco gituma hageze aho nyakwigendera Nkurunziza ahagikiringo ca gatatu, abanyagihugu basidukanye niyo nka bati oya reka turagwanira amategeko atugenga, kuko ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha nivyo bintu tugendera ko niyo mushinga w'amahoro turabigwanira nta kibuza. Niho rero kubera RPA abanyagihugu bayumva baciye basidukana niyonka, arico bisigura ko ubutegetsi bwariko buraca kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha bwaciye bushavura bugaturira RPA, ndetse n'abanyagihugu bakabayingiramwo bakabarigita bagatema bagatongora. Aho rero niho novuga nti changement, kuvuga ihinduka rya politike ry'imibano ry'ubutunzi mu gihugu byaravugwa cyane muri RPA, kandi abantu bari batanguye no kuvyumva. Ico novuga ko igice ca mbere ca RPA, aho mu bushakashatsi nagize nasanze ivyerekeye kumenyesha amakuru n'ibiganiro novuga nti byasa nibingana kubijanye no gukinga ibintu byaba biriko biraba mu gihugu. Nk'ubu RPA ikamenya iti we uragaba burya hariho imigambi yo kugira nabi canke hariho imigambi yo konona igihugu mwenuko bikamenyekana. Rero ico gihe amakuru no kumenyesha n'ibiganiro byasa nibinganya, ico bita preventive approach, no kuvuga approach preventive, no kuvuga kwamira imbere yo gukinga ibibi bishobora gushikira igihugu. Hanyuma indavye kandi ivyerekeye kwigisha abanyagihugu, warasanga ko abantu birukira cyane bayoboka cyane ibiganiro gusumba amakuru. Ibiganiro byarigisha umunyagihugu ku buryo amanota ari menshi gusumba umuntu rero agaca asanga ari izo nkingi zibiri, ibyo ko byerekeye approche preventive gukinga no kurera abanyagihugu pedagogical approach. Twavuga yuko izo zari nkingi zibiri zafasha mu gutuma demokrasi itera imbere, kuko twavuga ko kuva mwaka 2021 gushika n'uyu munsi turi mu nzira yo gutsimbataza demokrasi. Izo nzira zibiri rero kuri RPA zari ntasubirizwa ku buryo n'uyu munsi naho bahungabanye babibandanya.